iyo award nk'umunyamwete twomenya gute antwa umunyamwete ababoneka ubu namwe no baho udupapuro ngo mutowe hariho umuntu ashobora kuza agakora filme akabona ntibigenda gukora filme ni nko gutera dufate nk'igiti cyangwa ikica kintu kizokungukira heze imyaka myinshi cyangwa niyo myaka iheze hakaza imvura ikagigira ikagisenyura ntunaronke niyo ntunze ariko kagumizako rero umunyamwete ni umuntu akora adacika intege agumizako malgré ama challenge ariko aguma ariko arakora iyo award ico tuzotanga tuzomuha award nkuko muvyumva hamwe na envelope y'umuriyoni ego nahejeje iyo award izoba yitwa Ishaka Award yo muri Twafa. Batoya banje muri industry manze munshingikire jewe manze nshinga imizi hama nivyo sinokushira ubuyu waje ntangura mfate ngo ibana nimunze ifo yuko ampete jambo ry'Imana naravuga yuko kunda mugenzi wawe uko uyikunda ubanza kuyikunda dabo hamaze kubona uburyo wikunda akaba uko ukunda mugenzi wawe rero sinojaga ngo mfate abantu ngo ndiko ndazana abantu ngo nje kubafasha kubaduza ekada jewe ubwanje kwanze reka manze shinga imizi hama nzotangura gufata ukuboko kandi wanashaka washaka gusanga no gushinga imizi kiro wanje kudafasha n'igihe kirekire ko byose bikora Imana. Mwamutse ego bwa mbere mbaje gushimira Imana yo yaduhaye kano karyo ko gukoranira hamwe ndabashimira namwe abanditsi n'abanyamakuru mwashoboye kutwitaba ako kandi nshimira naba badushigikiye amakampani yadushigikiye ego icatumye tubahamagara twifuje ko tuganira ku kijanye n'igikorwa gishasha tugiye gukora kivuye muri Twafa murayizi yuko ari company ikora amafilme amavideo atandukanye ama documentaire amavideo y'ama evenement atandukanye n'ibindi byinshi ariko kandi twatanguye muri 2018 ariko gushika ubu hariho benshi twagiye turibaruka turavyara ku ruhande ariko uyu munsi twashaka kubamenyesha yuko twavyaye umusore w'igitangaza yitwa Fiko twahuye kuva muri mu mwaka wa 2023 niho yaza muri Twafa turafatanya ibikorwa ariko uyu mwaka niho nyine twabonye uko nawe ageze gusohoka yokora ivyiwe tucatura aratunganya filme yiwe araduha inkuru ya filme yumva yogira yokora ayita urukundo niki hanyuma turavuga ati dutegerezwa nyene kugusohora kabisa wakuze nawe tukwereke industry yacu ya DC57 ya film uje mu bandi intuze yiwe company yiwe yitwa Great Nation nkuko mubibona hanyuma tukaba tuzokora lancement iyo filme ku munsi wa Mungu tariki 31 hajya bureau ya Twafa isanzwe ni mu nyubako ya Friends Building iri impande ya CNDD FDD kuri Kotebu abatahazi ivyo birori bizoba birimwo ibintu byinshi bitandukanye nico gituma twikoze ku ma company kugira bashobore kudushigikira hariho abazotamba hari abazoririmba murazi ko hari impano nyinshi zitandukanye kandi Twafa bose bashigikira ariko kandi Twafa izoshobora gutanga award ku mukinyi w'umwete cyane gushika ubu muri industry so kuvuga ngo no muri Twafa cyangwa he ariko arahari umwe tuzoshobora guha mu bantu bakina filme hano mu Burundi afise umwete gusumba bose namba ari je ubwo ndayiha ego isino kwiharira ijambo jenyene umuhungu wacu nawe yakuze arashobora nawe kwivugira ivyo ntavuze karibu urakoze muvyeyi reka manze ndabaramutse nongenda nabashimira kungene mwatwitavye mene wacu yari yavuze dusa n'ababimenyesheje dutevye ariko Imana ishimwe ko mwahabaye ariko kandi nongera nshimire nanje mfatika nshimire aya makampuni yadushigikiye mu buryo bw'ibitangaza n'ukuri nabone twashimiye rwose
kandi twizere yuko bidahereye kuri twebwe kandi basanzwe banabikora no ku bandi kandi nizere ko bazobikora no ku bandi. Hama rero nk'uko Mamulawo yabibabwiye nuko nyene igikorwa ngiki tugiye kwishira ku mugaragaro hama bitangure guca ku mbuga. Ubwo urumva yuko rero ngiye kuza ndakora filme ziwanje ariko nizere ko mutanyuka yamitwa tuzaze turamutsa bo turafa ni muhira nzohaguma ndo mutwafa ariko afise ahandi hantu nawe ni atwara ndatwarwa muri turafa mugabo nanjye ndatwara muri The Great Nation Company. Rero mwumve neza yuko nimwumve yuko umengo karabaye biracitse baratandukanye baragize iki genda umutwafa mugabo afise company yitwa The Great Nation Company. Rero kuri twagomba gusaba abantu bariko baradukurikirana kuzodushigikira kuko Imana ishimira ko vyahereye bukuru, vyahereye ku bavyeyi banje ba industry bo muri industry baranshigikiye kuva mu ntango y'igikorwa gushika n'ubu unye bakishigikira bakiriko kandi ntibizoba bihereye ngaho bizera yuko bazokwama banshigikira no mu bindi bikorwa byose nzogenda ndakora. Rero ndashaka gusaba n'abantu bako badukurikirana baze banshigikire bongereza agatege ko ubu urumva ngiye kuba nanje hari ikintu nyobora bongereza agatege ko kunshigikira kandi no kuri ni inzira yuko narezwe neza narerewe ahantu heza kujya anya abavyeyi banje batigira babamaramaza nanjye nizera yuko ntazobamaramaza. Ego murakoze. baza ko twohe jambo okay mafika atazomaramaza reka duhe umwe mu badushigikiye barako yahishikiye abandi nabone babikuje kuba bariko byabagorikanye n'ingire bafatiri atubwire dance n'amatike ingene biriko biraduga n'ingene umuntu yoshika Dubai. Hanyuma nkaba nshimira aba bashoboye kutwitura kugira ngo dutangure kuza turafashanya. Hanyuma ku mazina nitwa Niyonkuru Vincent, nkaba ndi nyene nkaba ndongoye agence de voyage yitwa Pic Tour and Travel. Ni agence de voyage novuga ikora ibintu byinshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi kubera ko dukora amatike y'indege, dufasha abantu kuronka amaviza atandukanye mu bihugu bitandukanye. Ukeneye viza y'ishure arayironka muri Pic Tour and Travel, ukeneye viza y'akazi arayironka, ukeneye kuja kwivuza hanze turamufasha ingene ashobora kuronka viza, ukeneye kuja gutembera turamufasha ingene aronka visa ndo visit. Murumva ko Pic Tour and Travel duhari kugira ngo dufashe cyo uwo batwituye wese yoba akeneye. Hanyuma bavuze ati mbega Pic Tour and Travel ishobora kuba ifise akahe kabijya ko tubona aho bahara ama agence menshi. Pic Tour and Travel ifise akabijya ko dufise abahinga uhereye kuri jewe nyene kubera n'ibintu mazemo igihe kinini ndiko ndababa imyaka 10 nkora ibijanye n'amatike, hanyuma nkababa imyaka 5 ninjiye muri ivyo byo gukora amaviza. Hanyuma urumva ko tuba tuzi ico umukiriya akeneye, hanyuma kubijanye n'amatike y'indege tukuronkera ama itinerary ameze neza ku biciro vyiza. Hanyuma Pic Tour and Travel tukaba dukorera mu nyubakwa ya mairie aho twahora twita Hotel de Ville, ubu ni chefferie ya province ya Bujumbura yagutse. Dukorera mu hasi rez-de-chaussée biro numero 13. Abashoboye kutwumviriza twovuga ngo karibu murakoze. Okay, reka duhe uwo muri live nawe agisha tugi iri mu telefone.
nanje ku mazina nitwa Ciza Frank nagira mbanze ndabaramutse yanipfurize abamizirima bose umunsi mukuru mwiza wabo w'intama naserukiye Life Company muri Life Company di directeur des opérations sociétaires muri Life Company ni société imaze imyaka hafi 13 dusanzwe dukora amazi turakora amazi ya 600 ml ririyo yaya turakora 1.5 turakora 20 litre turakora na 5 litre turakora n'amaji atandukanye bwoko bwa drip turakora iyo bitwa drip lemon turakora drip cola turakora fizz mart pineapple turakora na drip orange dusanzwe dukora ibintu byinshi turakora n'amakoto yitwa ham n'amasabuni kuba twashitse hano ni kugira ngo twerekane ivyo dusanzwe dukora nyene n'akamaro bisanzwe bifitiye abantu ngira ngo murabibona mu buzima bwa misi yose umuntu yamara kenera amazi arakenera n'ibindi byinshi niyo uri kurakora ibintu bikenera ingoga turakenera amaji nuko rero narinje ngoga kugira ngo dushigikire aba bakinyi ba film abanyempano mu kubasangiza ibintu bikorerwa mu Burundi nyene kuko nabo basanzwe babikorera mu Burundi ngo dufashanye mu kumenyekanisha ibintu byacu no kuraba filme zabo nico gikuru cyatumye tugira iki dukora kubera ko dusanzwe dushibikiye u Burundi n'abarundi n'abanyempano wabyumvise abikoze neza ko yabaranyaki rero reka tugire ibibazo bikeyi baho ibibazo atari dushoboka ariko niba bihari tugire batanu inshuro zibiri dushoboka uwa mbere Franike Nyanzobe wa kabiri nta bakobwa mbere nta muntu uriya muntu w'inzego wa gatatu wa kane muri mudamu kunyegereza byo bazagose tugarutse ibibazo bibiri bigaye murakoze Franike Profeta TV ikibazo mfise ndahera kwa Afriko no musi aravutse nkuko babivuze arabaye umugabo kuko yatanguye gukora iby'ubuhinzi ariko kandi Afriko hari challenge nyinshi ababyeyi bawe bahuye nazo nawe ati kuba baratanguye ati nisawa ariko hari nyinshi bahuye muri entertainment bega witeguye kurwana gute muri ino cinema kuko ni cinema ivugwamo amashari ivugwamo inzigo ivugwamo bitandukanye kandi Afriko yo yiteguye gute kuzogwana navyo bazogira kabiri wishigikije inkoni ikomeye ariyo twafa Vanilla Bean komaze imyaka myinshi ari karakora ariko kandi numwe mu bantu akunda sigura yuko bakunze ibibazo bakukurikira ariko kandi numwe mu bantu kandi afise n'abandi nabo batamukunda bega uriteguriye batamukunda nabo tazogukunda dufite kwamana izo ntambara ikindi naco uratanga ibikorwa byawe ariko kenshi tubona benshi batangura gukora ibikorwa byabo biri ubwayi imeke itonya bikarangira ku rukundo n'iki dusubira kubona ibindi bikurikira bega vutse hari hageze nyene uriteguye mu bijanye n'uburyo ejo nk'ijya ejo n'uzoza uri kurasanga support mu muri sinema cyangwa bigende ko uriteguye koko n'uriteguye kuzosanga ifasha narahamagaye muri bino bikorwa kandi wampamagaye yarampamagaye ndamwitaba hamarandungika amaze kundungika yandungitse jenyene ateza kumpara n'ubu na power zizoshobora gusangangura ibintu byose bizonyitambika imbere hari jambo ngenderako cyane muri The Great Nation Company riri muri Yesaya 52:13 haravuga ati raba umushumba wanje azoja imbere azokuzwa ashigwe hejuru si wazikuza azokuzwa hariho kundi kuboko kuri behind uravyumva asumba abandi ivyo nzoshika ko byose aho nzoja hose negamiye umugabo akomeye kandi azomfasha kunesha byose
kuko jewe ubwanje ntavyo nokwishoboza, ariko Imana yo iri kumwe nanje ibihe byose udahumeka udasiba, yoyo yaramaze kunesha, ngo nanjye ndonesha muri yo. Yego. Iyi ni garanti ituma yemeza yuko kumbure uzorengana canke ibintu vyawe bizogenda neza, kuko hariho n'abamwize canke abatumwe nawe bakora ariko ivyabo batamenyeka ibanga n'iriye. Jewe rero uwo nizeye, kuko dushobora kuhata ko tuvuga bamwe, jewe uwo nizeye ntananigwa. Hama abahaters batwafa, je nibaza yuko nta bahaters batwafa bahari. Indira ndabikubwire ndabigusigurire neza, nta bahaters batwafa bahari. Bajya bose ubona mengo na bahaters batwafa bafana twafa. Gusa jewe ndakunda ikintu citwa urabona twese turi muri business, udandaza ubufu ndandaza ubufu, nikura byumva. Ushaka abakiriya benshi nanjye nshaka benshi, hari ibintu udashobora guhuriza ko biri kose. Rero bijya nibisanzwe ni ibintu byo mu kazi. Hama baje ubona umengo na bahaters bro, nta bahaters bahari, ko ndamaze kubona kenshi iyo habaye ikintu gisaba yuko biba ngombwa yuko tujya hamwe twese, abo witwa abahaters naho witwa abakunzi n'ibiki, twese dusanga turi hamwe cyo dukorera hamwe. Rero ntimuzogende muravuga yuko muri industry hariho abantu badacana uwabo, turumvikana twese tumeze neza, si uburyarya. Okay, hama ikindi naco wabaje ikindi gikorwa yuko sinzoza ndaza kubagora iki niki. Nta muntu n'umwe kuri ino adakeneye support, nta muntu udakeneye support kuri ino. Nivyo Imana iradusupportinga, ariko kandi iraduha n'abantu bashigikira ico gikorwa. Rero turizera yuko muzodushigikira, kandi na uretse nawe nkaho uri kuranshigikira, ndashaka utazogusaba amafaranga canke iki nkagusaba ikiganiro, nazokinyuma ntuzobunshigikira, uzowitwa wanshigikira. Rero baba batanga amafaranga, mwese azotanga icyo ashoboye kugira ngo amfete jewe sinje muri industry kugira ngo fika bari wagaragara, ahubwo ndashaka yuko objective yanje nuko twakubaka industry muri rusange, hama ikagera higeze. Maybe no musi bashaka bitari ko byatugaburira nkuko dushaka, mugabo ugasanga ejo canke hirya y'ejo biko bigaburira abana bacu canke abuzukuru bacu. Mugabo bivana rero n'inzira twabaciriye twebwe. Nkaje ndashima Imana kubadutanguriye kubatubanjirije, no kuri bagize neza, kuko nkaje namvuga nti standard nashikiyeko hari abandi bashobora kuba barayifuza, ubwaje nashikiye kuri standard, hari abancira inzira, hari abambanjirije. Rero ifuko natwe dukora kugira ngo ducire inzira abandi nabo bazi bashikira ahantu mu vyuzuye. Gogo nigiki batoya banje muri industry, manze munshigikire jewe, manze nshinga imizi, hama nivyo sinokwishira ubuyu waje ntangura mfate ngo ibana nimunze. Ifo yuko ampete jambo ry'Imana naravuga yuko kunda mugenzi wawe uko uyikunda, ubanza kuyikunda dabo, hamaze ko uburyo wikunda akaba uko ukunda mugenzi wawe. Rero sinojaga ngo mfate abantu ngo ndiko ndazana abantu ngo nje kubafasha kubaduza ekada, jewe ubwanje kwanze reka manze nshinga imizi, hama nzotangura gufata ukuboko. Kandi wanashaka gusanga no gushinga imizi ko wanje kudafasha n'igihe kirekire, ko byose bikora Imana. Rero bidafasha igihe kirekire, ubwo no kubafasha n'imizosa igihe kirekire nawe gufasha abo batoyi banje. Dieudonné Radio Indundi aziti waje gute muri cinema. Jewe ngerageje kuvuga amateka ya cinema. Je cinema narigeze kwizamo before kera nyene, hakiri ubutimu bwinshi, ama repetition adahera, ibikini kera. Muga mu nyuma tubona mengo ni ibintu bitari serious, turadevya, ariko Imana ishimwe ko yampuje na Truafa team iri serious, hama atangura kubona yuko indoto zanje ziriko zirashika.
biciye muri iyo timu nyene yo yari yarikomeje. Je nibaza yuko sinzi ko nagerageje kukwishura neza. Okay. Wewe? Dieudonne yaciye ambaza nanje ati uko mbona filime ndundi yahigeze yahikiriye jambe vyogenda gute kugira ngo ibe mpuzamakungu. Kugeza uyu mwanya jewe uko mbona filime ndundi biriko biraza ni sawa, turabishima kubera ko urabona ko benshi babikora nk'akazi, hariho benshi bibeshejeho, jewe ndakarorero keza uko bitunze n'abandi. Rero kugira ngo ibe mpuzamakungu turiko turabigerageza. Muri iyi filime urukundo ni iki muzobonamwo n'izindi ndimi atari Kirundi, Igiswahili, Ifaransa, Icongereza. Turiko turagerageza gukina no mu zindi ndimi mvamakungu kugira ngo dushobore kumvwa n'abandi, kugira filime zacu ndundi zishobore nazo kuba mpuzamakungu. Ego. Uwo mu Gaseke yambajije ati akabirya kari muri iyi filime nico nemeje kuvuga, akabirya kari muri ino filime nuko harimwo izindi ndimi atari Kirundi, ariko kandi ni filime yakozwe ku buryo bwiza cane, amasanamu ni meza, amajwi ni meza gusumba ivyo twahora dukora, nubwo navyene bitari bibi, ariko kandi n'abakinyi bakinye neza cane, bari bafise script ziteguye neza kandi barazikinye neza. Ego. Iyaga nawe TV nayo yaciye imbaza ati iyo award nk'umunyamwete twomenya gute? Antwa umunyamwete ababoneka. Ubu namwe numwe baho udupapuro mwamutora. Hariho umuntu ashobora kuza agakora filime akabona ntibigenda. Gukora filime ni nko gutera dufate nk'igiti cyangwa ikica kintu kizokungukira heze imyaka myinshi. Cyangwa niyo myaka iheze hakaza imvura ikagigira ikagisenyura ntunaronke niyo ntunze ariko kagumizako. Rero umunyamwete ni umuntu akora adacika intege agumizako malgré ama challenge ariko aguma ariko arakora. Iyo award ico tuzotanga tuzomuha award nkuko muvyumva hamwe na envelope y'umuriyoni. Ego nahejeje. Iyo award izoba yitwa Ishaka Award yo muri Twafa. Nkabona kumva sukubaza ahubwo ni nakara. Rero murabizi twamatuza ngaha mu makonference tuje kubazwa n'ibibazo cyane konteje. Ariko tuzoye turibuka ko tuza n'ngaha yadushimira badukoranije haka kabizwa duhaye. Rero mwato cyafise mu ntoki dukobera amashi sikofi uko ajya kuko amashi menshi mu fasoni adasanzwe kuko bamutubwiye kuko nawe ari babisi w'igitanga nimwe mwakanze bari mwakanze rero icyo nagomba mvuge ngaha aye kujya kiko yakubwiye ati abasi bahari batuba kwabo n'abafana abandi n'abanduze ego vraiment ntabahari kuko murabona ko murabiku afishe harimo timu zose kabisa bavuye hose rero icyo turagihamya kiri muri bya bihe bya kera uyu munsi turaramaze kumenya ko umwasi wo kuri YouTube atari umwasi wo mu buzima busanzwe rero kugira tunaduzanye rero nyakubahwa kwa Nyirabine ubandanye uko rukonyene urabona ko rero kibaruka uruboga si kuvuga ko abandi bakibaruke ukinda ibonetse niyo bashingeje hari izikoroka cyangwa izivuka hatageze rero kwavutse hageze turagukije kabisa murakoze. Kushire kinyaruze cy'ibyawo nuri yaje kugira ngo zero wayitetse mugira kanwa Noro. Kibazo ngira ngo Ziraneje yabarije ati iyo umuntu asohoye umwana aramubwira icyo amusohoranye ati mwamusohoranye iki muzomushigikira gute? Okay, icyo twamusohoranye ino filime urukundo ni iki. Iyi filime urukundo ni iki yakozwe muri Twafa, yakorewe muri Twafa, nanje naranayikinyemo nayidirectinze n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ariko nibaze ko ikiboneka nyamukuru n'ino filime urukundo ni iki nicyo dushoboye kumusohoza.
hama uko tuzomushigikira nako nkuko dusanzwe dushigikira abandi nawe tuzomushigikira niyatwitura ako kare nawe agiye mu bakiriya bacu ubunye niyakeneye ikintu muri tubafazoriya ego ndibaza ko ari uko ariko kame nk'umwana wacu hariho amaporsantaje kanaka tuzomukurako ego kandi nawe niyadukenera mu bintu vyiwe turahari arabizi ko dusanzwe dukorana n'abandi ariko nk'umwana wacu nyine kwa kundi nyene hariho nyine ukuntu kanaka kisysteme tuzokora mwakoze fiko tugiye kubona gute tuzokorana Babivuze. ico twarana kibisubira filme yawe n'ikico tumuhorombira Bon, hariho wabajije ngo tugiye kubana gute na Troafa canke tugiye gukorana gute ndibaza aje kubisigura aciyagira akacishura hama filme yanje ni giki cotuma ihirumbirwa kimwe mu bintu ngomba gutumira abantu bose bariko baradukurikirana mu ino filme ni filme imeze neza nkuko babivuze ifise amasanamu meza yakorewe n'ahantu byari ngombwa ko itegeza gukorerwa bivaye na story ariko kandi irimwo n'abakinyi babunyoye niko bayivuga babunyoye irimwo abakinyi b'ibitangaza abakinyi bakomeye cyane muri industry bamaze kwandika amateka agiye atandukanye rero nibaza ibyo byonyene byotuma filme ihurumbirwa na cyane cyane nisun casting nisunzi kuri casting director nguyu niwe bajanye n'inkuru hama ico kubwo ko ari bo bazobandanyana na Fiko handiko nishura uwo muri Isoko FM ico twisunze muri casting nabajanye n'inkuru abo twabonye bijanye kuvuga ko ari bo bazobandanyana bakorana nka team oya so bazobandanyana bakorana kuko inkuru ntiyamiri yayindi kandi inkuru ntiyamikeneye wa muntu wa wundi nyene gusa nawe nyene abonye bakenewe azobahamagara n'amahoro menshi okay hama uwo mw'isoko yambajije ati ko Fiko asohotse mbega umusubirizwa bimeze gute byo kwinjira no gusohoka Fiko ego ubunye aragize company ariko ntapfuye arahari nkuko twokenera uwundi nawe nyene azoba ari kumwe nacu yabivuze ko kandi natwe twavuze ntitumwirukanye kandi nawe nyene ntiyomotse arahari tuzobandanya dukorana hama ibyo kwinjira no gusohoka hariho n'abandi bahora binjira umwe naho tutaba twabigize official ati ako na rimwe hari kezo tugira casting bakaza bakinjira muga mwabo onye tuba twinjije hari abusanga impano ntizingana kandi hariho abo bifuza kwinjira bose muri filime ko badafise impano nyene zingana ugasanga abo dukeneye nibo tugumije abandi nabo tudakeneye tukabarungika kubandanya baronderera ahandi rero nta kinogo gisigaye muri Twafa kandi ntigipfakara naho iyo badahari Fiko n'abandi boza bagakora hama Roeva ikibazo abajuminga wari wacishura witeguye gute intambara hama byageze gute mu gukora byarakoroheye iby'intambara navyishuye sister navyishuye navuze yuko nyene msongwanirira ntugire ikibazo kandi nanje ndamwizeye gose hama byaranyoroheye uvuze ati byagenze gute mukora filme byarakoroheye bon mu bisanzwe kuri inosi nta kintu na kimwe cokoroha hatagiyemo ukuboko kw'Imana rero jewe vraiment ku ruhande rwanje byari bigoye mugabo Imana yagiye irorosha abona kenera n'abaronka nubwo harabona nakeneye ava sinabaronka mugabo cindonka the best busumba ariko kandi naho nakenera gukorana naraharonka rero kandi ikintu naco nari nshigikiwe d'abord n'Imana hama na Twafa company rero byase byoroha nta birebire nta birenze gukora hanze y'igihugu turafise izo ndoto
kandi Imana ishimwe duhe duhishije urabona yuko turi kumwe n'abazoduha amatike si ngombwa Dubai uyu ntatange zi Dubai gusa aho isi yose aho ukeneye kuja kese mu ijuru gusa ni hato itike yaho ariko aho ukeneye kuja muri ino si yo iguha rero ntugire ikibazo nivyo ni haba hageze ifo kwanza ko twabikomeza ngaha nyine mu gihugu umva nka jewe ifo kwanza ko nsimbatara hano hama gusohoka nzosohoka hageze yego kwinjira ingorane twagize n'izihe mu kwinjira muri industry niko wabajije je nta ngorane nyinshi nahuye nazo nta ngorane nyinshi nahuye nazo kubera nashikiye mu vyuzuye bwazi nashikiye mu vyuzuye nta ngorane nyinshi nahuye nazo utundi burya iyo uri mu bintu vy'iwawe challenge ntizikubuza gutera intambwe ndabizi neza hari abantu benshi bakora ibintu bo nyine bumva kabisa ko ari ivy'iwabo mugabo ugasanga nta n'amafaranga banabikuramo wanashaka mugabo akabikomeza wanashaka n'abari ku ruhande bakabona umengo nta bwenge bagira mugabo ugasanga bariko barabikomeza babikora rero ubumva ufise amahoro uryohewe no gukora ico kintu bamaje nta ngorane nyinshi nagize nizo nagize nazibiza n'ubusa kugira ngo mbandanye intera imbere uwa Burundi nawe yambajije ati muri twafa bimeze gute ko tubona umenga n'abantu batatu gusa avuze fiko uravuga nanje aravuga n'umutware wanje icambere cyo mumenya twafa ntabwo ari team twafa ni company rero igira abantu benshi batandukanye ariko muri filime murazi ko hatama haboneka babandi nyine impamvu ngira ngo muvuge ko mubona abagusa ni kubera ngo arabo ba hafi nk'umutware wanje niwe mu producteur niwe akora zino filme niwe ubu nyine ariko aranandika cyane hama fiko nawe kubera ikibuga ari buri hafi ngira niwe ariko aramenya kwidandaza cyane kubera ko hariho n'abandi bantu baza muri industry ariko bakarindira uwundi aba ari we aba promotinga undi aba ari we abadandaza undi aba ari we agira iki umuvyeyi arakuvyara hama amaze kugushira ku isi akakwigisha nawe ucumenya ukuntu wironderera rero hari abo usanga bahari ariko mugabo badashoboye kwidandaza nkuko fiko abigenza nibaza ko ariyo mpamvu aribo muca mubona cyane gose hama abandi kuvuga ngo ntitwabasohoye Kiramva yavuze neza ati hari igihe inda zikoroka cyangwa hari igihe ubyara n'abana bagacikira kagenda utabimenye cyangwa iki ariko dushimye Imana ko fiko asohotse amahoro yagenze neza arinda yageze hamira vuba ego ariko ibyiza biri imbere uko twari mu mwaka uheze mu myaka yahera usanga atanu uburyo bwari buhari bwo kubasohora nyene neza ego mwakoze cyane reka tuze n'abaherahereza ibibazo bisigaye maze kwibaza umwe wese inbox kubera amasaha aragiye hama reka dushimire